Nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuha ikaze wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure ikugezako amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweko biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'Uburundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu yandi makungu. Nunyemerere nkuhe ikaze. Ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse neza bivanye naho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa mbere w'indwi w'igenekerezo ry'icumi na kane z'ukwezi k'umunani w'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Utegerezwa rero gusa gufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako hama ubandanye urashikirwa n'amakuru yose, inkuru zose kumwe n'ibiganiro vyose tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure bije biragushikako kamwe ku kandi mu buryo butosoye kandi butomoye ata na kamwe kavuyemwo kandi ku gihe. Perezida Evaristo Ndayishimiye yidogera abarundi batamwubaha bamusuzugura ariko ngo yagera mu bihugu rutura abazungu bakamuha icubahiro cinshi. Narakugeza ko iyo nkuru ku buryo buramvuye nunyemerere ngugeze ko iyi nkuru ivuga ko umunyororo w'imyaka indwi n'amezi atandatu no gutanga ihadabu ry'umuriyoni w'amarundi umwe wese arico gihano parake nkuru hikukira sentare isubiramwo imanza ya Bururi yasabiye kuri uwu wa mbere abakozi batatu b'ibohero rikuru rya Rumonge harimwo umuyobozi waryo. Mu rubanza rw'ikibiriraho bagirijwe kworohereza itoroka ry'abanyororo umunani bakurikiranwa ku bwicanyi bwavuzwe muri komine Bururi hakoreshejwe imipanga mu mezi aheze. Bagirizwa kandi gufasha mu guhungabanya umutekano w'igihugu. Aba baburanira bamiriye kure ivyo vyaha, bo basiguye bavuga ko abo banyororo batatorotse ahubwo barekuwe ariko habayemwo kwihenda. Basaba kwezwa. Urwo rubanza rwaciye rushirwa mu mwiherero. Nayo mbandanije na ya nkuru nari ntanguye nkugezako mu ntango zano makuru nuko Perezida Ndayishimiye ariko yidogera abarundi batamwubaha bamusuzugura ariko ngo yagera mu bihugu rutura abazungu bakamuha icubahiro cinshi. Umukuru w'igihugu c'Uburundi Evaristo Ndayishimiye ariko yidogera abarundi batamwubaha bamusuzugura ariko ngo yagera mu bihugu rutura nko mu Burayi, Amerika, Ubushinwa n'Uburusiya abarongoye ivyo bihugu bakamuha icubahiro cinshi. Perezida Ndayishimiye yabivugiye ku wa gatatu w'indwi iheze mu ntara ya Ngozi muri komine Kiremba. Perezida Evaristo Ndayishimiye akaba yaragize ati: nkagenda mu bihugu rutura ngiye muri Amerika nkaza mbona umukuru w'igihugu ca Amerika turamukanya, never wo kumusama. Ca wiyumvira rero ka kandi bita Evaristo bavuga ngo ngiye kwa Bavari. Hariya iwacu niko bavuga ngo kwa Vari ni hariya, ukaza ubona ngiye muri Amerika abajejwe umutekano b'Abanyamerika bakanyugururira imodoka nkaramukanya n'umukuru w'igihugu ca Amerika ka kandi kitwa Varisito. Nkava muri Amerika nkaca ngenda i Buraya, ukaza ubona umukuru w'igihugu c'Ubufaransa ati ndagize bwakeye. Nkava mu Bufaransa nkagenda mu Bushinwa bakandamutsa, nkava mu Bushinwa nkaja mu Burusiya bakandamutsa, ka kandi bita Vari. Mugabo ukaza wumva umurundi ari ngaha nani umve nani kaneva ivyo kavuga. Bamwe n'abandi bakwirikiranira hagufi politike y'Uburundi bakaba babona ko kuba Perezida Evaristo Ndayishimiye yaravuze ayo majambo hafise impamvu. Iyo nayo hakaba yoba yashatse kwibutsa no kwihaniza ibihora bikunda kuvugirwa mu ntamatama n'abo mu ruhande rwo mu mugambwe CNDD FDD bagendera kw'iragi rya Perezida Nkurunziza basa n'abahanganye nawe, aho ngo bamusuzugura kubera ingingo afata zitandukanye zibakandamiza canke zitabaha ubwigenge mu gisata co mu butunzi nk'uko vyari bimeze ku ntwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza. Nayo kandi haraye habonetse agashirukabute k'urwego rw'abahuza bo ku mitumba no mu makaritiye yagize igihugu cose c'Uburundi. Ivyo tubisanga mw'itangazo ryo kuri uwa 12 Myandagaro 2023 aho umushikiranganji w'ubutungane Domine Banyankimbona amenyesha abarongoye amasenare y'intango bose ko ako gashirukabute kabonetse, anabasaba gukurikirana ico gikorwa c'itangwa ryako. Ubushikiranganji bw'ubutungane bukaba busaba kandi abo bayoboye senare z'intango gusaba icemeza ko abahuza bose baronse ako gashirukabute, kubika neza muri senare barongoye intonde z'abakaronse kuri buri mutumba canke karitiye babanje gusuzuma ko abagenewe ako gashirukabute bashize imikono canke ibikumu kuri izo ntonde.
nayo imurambya bati muri uko kunywana twiteze ko intara ya Karusi izotwibira akabanga ikoresha kugira ibe iya mbere mu bikorwa bitandukanye. Kuri uwa 12/8/2023 abenegihugu bo mu ntara ya Gitega, Mwaro, Muramvya ndetse na Karusi baramutse bahurira ku kibuga c'inkino mu ntara ya Karusi ku bikorwa vyo gucanga amabuye, umusenyi n'isima hariko hubakwa ubwugamo bwa kabiri bw'ico kibuga. Ni mu ntumbero yo gutegura kuja hamwe, gukorera hamwe, gufashanya hamwe no kuja hamwe kw'abenegihugu bose b'intara nshasha ya Gitega izoba igizwe n'izo ntara uko ari zine. Diomede Nzambimana arongoye intara ya Muramvya ati twiteze ko Karusi izotubwira akabanga k'ubuhinga ikoresha kugira yame iba iya mbere mu bikorwa bitandukanye nko mu bibazo vya leta. Venant Manirambona arongoye intara ya Gitega nawe arashima ico gikorwa kigamije kumenyana no gushira hamwe ivyiyumviro bizoteza imbere iyo ntara nshasha ya Gitega kugira uwuzoyirongora azoba afise umushinge aherako. Nayo Koloneli Gaspard Gasanzwe arongoye intara ya Mwaro ati twasanze hariyo inshuti n'abagenzi, ivyo bikazotuma vyoroha gusenyera ku mugozi umwe. Izo ntara zitatu zagendeye intara ya Karusi zagiye zitwaje agakemanyi kagizwe n'imifuko 150 y'isima izofasha mu guterera kubaka ico kibuga c'inkino. Devote Nizigiyimana arongoye intara ya Karusi akaba akenguruka ako gacumu k'ubumwe k'izo ntara ntarirya ibikorwa vyo kubaka ico kibuga bikibandanya kandi ngo bigikeneye uburyo bwinshi. Nayo kandi womenya ko ngo begeranije uducupa twa plastique bongera baratera ibiti mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe urwaruka. Aho hari hirya y'ejo kw'igenekerezo ry'12 Myandagaro 2023 ku munsi mpuzamakungu wahariwe urwaruka. Aho urwaruka rwo muri Centre Jeune Kamenge bahimbaje uwo munsi mukuru mu kuja kwegeranya ubucafu butabora mu makaritiye atandukanye, bongera baja gutera ibiti hafi y'uruzi Nyabagere. Hakurikiye utugenegene no guhabwa impapuro seritifika ku rwaruka rwakurikiye inyigisho zo gushona n'iz'ubuhinga bwa none informatique. Patiri Aime Irakoze icegera c'uwurongoye ikigo c'urwaruka Centre Jeune Kamenge akaba yaramenyesheje ko uwo munsi mukuru bawuhimbaje nyuma yaho bari bamaze indwi zibiri n'urwaruka rugera ku 400 mu bikorwa vy'ikambi. Ivyo bikorwa navyo hakaba kwari ukuzibura amabarabara yazivye, kwegeranya ubucafu butabora, bakongera bakaronswa n'inyigisho zerekeye amagara y'abantu, isuku, kwitunganiriza imigambi, impanuro zo gusenga ndetse no kubaha abavyeyi n'ibindi. Akamo bateye urwo rwaruka nuko babona kure bategure ejo heza kanatsinda rufise impano nyinshi cane. Bihaye ihangiro ryo guhindura izina basanzwe bita ibisagara babayemwo quartier populaire et pauvre tuyihindure quartier populaire et riche. Umwe mu rwaruka rwakurikiranye iyo kambi yarashimye cane ku nyigisho baronyejwe iminsi bamaze bajayo kuko itabaye impfagusa. Natahanye ubumenyi bwo gukingira ibidukikije. Twese twumvikanye ko tugiye kuvyigisha aho tubaye twongere duhindure igisagara cacu. Urwo rwaruka 400 rwari rwateguye n'ibirori bitandukanye mu guhimbaza uwo munsi mukuru warwo, nko gutegura intambo, ibikino, ivyese n'ibindi, tutibagiye ko n'umuririmbyi ORG Orgue yari yahishikiye kugira anezereze urwo rwaruka ku munsi waruhariwe. Hambavu y'izo nyigisho z'ikambi hari urundi rwaruka rurenga 90 rwaronyejwe impamyabushobozi inyuma yo kuronswa inyigisho mu mwuga wo gushona na informatique mu kiringo c'amezi 4. Ivyo birori vyose bikaba vyarabereye kuri Centre Jeune Kamenge ku wa 12 Myandagaro 2023. Ese umunsi mukuru wahariwe urwaruka mwawuhimbaje gute? Mutwandikire munyuriye munsi y'ino video muri commentaire. Ngaha akaba ari naho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, hariko aravugwa ku muhingamo wo kuri uwu wa 14 z'ukwezi k'umunani umwaka w'2023.
Ndakwifurije kugira umugoroba mwiza no kubandanya uraroranirwa mu vyo uriko urarangura uwu munsi.